Naco murazi neza ko Perezida Paul Kagame yashitswe ku butegetsi niki n'abazungu ushitse ku butegetsi n'abazungu atarabe n'igihugu bagushize ku butegetsi bigorana my friend babigorana. FPR irazi neza ko umwanya n'umwanya hashobora kuba ikintu gikomeye mu Rwanda ukazosanga bari kubagirana ukazosanga umunyagihugu ntentereve je ndatanga akarorero kari kaboneka kandi tukuramutse wamaze gukora subscribe ku rubuga nizere ko ibintu bimeze neza cyane ndamutse abantu bose badukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is John Mama utarakora abone cyangwa subscribe nabikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Uyu munsi nje tuganire ku kuntu abanyarwanda bahagurutse muri rusangi bariko biyamiriza intwaro y'inkota FPR bari kumwe na Kagame muri rusangi bariko biyamiriza intwaro y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame aba FPR inkotanyi mwaba mwabibonye neza ko iyo revolution itangura gake na gake hanyuma hakagera igihe igakwiragira hose. Jewe ndibuka bino bintu igihe twabitangura paske nta muntu numwe yarazi ko azobijamo. Ni kwa kundi ububona ibintu vyamaze kugirana kukwinjira mu bwonko ukabona ati no ifoko bino bintu bihagarara kabisa ugasanga uyu nuriya agiye aragira uwo muhamagaro wo kubivuga nayo ubundi bino bintu tuvuga nta muntu numwe yarazi ko azoza arakora inkuru zo kuvuga u Rwanda. Mugabo bo murazi ko babitanguye kuva za 2010 kuza za 2010 bamwe bavuga ubwo kuva CNDD-FDD gifata igihugu za 2005 batanguye kuvuga cyane Uburundi kuko bari bafise gahunda yuko CNDD-FDD bigende gute bizorangira bayigizene bayikubise hasi kuza ni isaha murabona ko vyanse kabisa. CNDD-FDD yababereye ibamba kabisa vyanse nta kuntu Museveni Kagame n'uyu Ruto batariko barakora ariko kabisa ibintu byagizene vyanse. So savidirwa ndiko ndabona abanyarwanda benshi bahagurutse kabisa basidukanye n'iyonka kabisa kugira ngo bagwanye ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Nabonye umutiparaho w'umunyarwanda yavuze nti twebwe bibaye ngombwa tuzomwiyahurirako harageze ko Kagame n'akagwi kiwe FPR muri rusangi batanga igihugu. None bino bintu ni kubera iki? Imisi yose ingoma yagize ingoma y'igikenye yama imisi yose ifise iherezo nk'iri. Mbe murazi neza ko shaka ndababwiza ukuri murazi neza ko ibi FPR amakosa yakoze ya mbere no gufata bakaguma muri za systeme izo kwegeza inyuma abantu bagwanije. Urumva FPR yagiye mu Buganda mu mashamba mu Buganda ivuga ngo ije gutabara umututsi, mu nyuma basanga uyu mututsi yakorewe genocide, intandaro ya vyose itewe ni FPR ubutegetsi bwabo bwose babwubatse mu binyoma, bibagira ko ikinyoma kitamara ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka. Nico kibazo FPR yahuye naco. Ikiza mu gihugu cy'u Rwanda ikitangura gufata bamwe harimo abadandaza, harimo abasirikare bakomeye barabegeza inyuma. Murazi neza ko hariho abadandaza
abantu bazi umudandaza twa Rwigara urazi ko yafashije cyane aba FPR kugira baze mu gihugu gutanga amafaranga kugira ane aca arabica. Paul Kagame bose arabica, abadandaza bose bamufashije bose arabica. None impamvu yabishe murayizi? Impamvu yabishe nuko yarazi neza kubazi ibanga yakoresheje kugira afate igihugu. Mu kiganiro mu nkundire subira inyuma gatonya, mu kiganiro nakoze ejo narashoboye kwerekana impamvu President Paul Kagame yagerageje kugara amashengero. Yagerageje kugara amashengero kubera ko azi system yakoresheje mu gufata u Rwanda. Rero amashengero ni kimwe mu bintu byagize ntibyamunaniye gukontrola. That is why ubona agirane amashengero yugaye. Amashengero yugaye acasigaza bamwe ashobora gukontrola. Ndatanga karorero 2015 abantu mu byibuka neza haraba pasteur bo mu Rwanda cyangwa aba apotre bo mu Rwanda bari ngaha mu Burundi kugira ngo bakore bari mu Burundi nko gukora akazi ka investigation akazi k'iperereza. Urumva akazi k'iperereza bari ngaha kugira ngo bakore akazi k'iperereza barungitswe na President Paul Kagame. Abo nibo yashoboye gukontrola. Aca arogara amashengero. Ubu naho ageze kuri systeme yaho FPR rivuga nti twebwe reka dufate intuzenya dufate bene gihugu b'abanyarwanda tubabibemwo urwanko ubwoba rito turayemo ubwoba tubumvishe ko neza Imana atariyo iganza. Ivyo byose ko arabikora. So guys, nimuze mubona ibintu biba ngo umuntu muze mumenya ukuntu ibintu biba ariko birakinwa, ama technique bari karakinwa n'inkotanyi kugira ngo zigume ku butegetsi. Ubu barazi neza ko bari mu marembera. Babaze kumenya ko bari mu marembera no kuvuga iki? No kuvuga ko bafise technique zose zishoboka kugira ngo abantu bagire ni nkuko bakubwira ngo abakoroni hari ibintu baturemyemo urumva hari jambo batuzanyemo ngo umuntu mukubise ikofe ngaha ngo muheno ngaha kubera ko ngo batwiba amagi yacu batwiba amasoro yacu batwibe buri kimwe kugira ngo ejo ntituzobasubirize mu nkoko. Nivyo Kagame ashaka gukora ku banyarwanda. No kuvuga iki? Arashaka abanyarwanda bose babeho bazi ko icizere cyose cyuko bo bahari inkotanyi. Parce que urinze uvuga ngo inkotanyi nizo zafashe igihugu Imana bigizemo uruhara. No kuvuga iki? Ushaka kumvisha abanyarwanda bose ko uruhara rwo kuba kw'abanyarwanda ruri ku nkotanyi. That is not true, bro. Ibyo sivyo. Umunyarwanda ategezwa kubaho kubera ko Imana, ategezwa kubaho kubera ko inkotanyi, kubera ko nabo mwasanze mu gihugu murabarokora, mwabarokuye kubera Imana yabarinze. Ndizerana neza namwe mu mashamba mwarimo mu Buganda ko mwashoboye kurokoka ijya ntambara, mwashoboye kurokoka amabombe y'intera hamwe mubifashijwemo n'Imana, sivyo? Ikindi naco jewe ndiko ndatanga ubusesanguzi. Ikindi naco murazi neza ko President Paul Kagame yashitswe ku butegetsi niki n'abazungu. Ushitse ku butegetsi n'abazungu atarabe n'igihugu bagushize ku butegetsi bigorana my friend, babigorana. FPR irazi neza ko umwanya n'umwanya hashobora kuba ikintu gikomeye mu Rwanda ukazosanga bari kubagirana. Ukazosanga umunyagihugu ntentereve. Je ndatanga akarorero kaboneka ikiboneka abaye iwacu mu Burundi. Ibintu bya 2015 yo CNDD-FDD itaba yashizweho n'abene gihugu cari kuba ikibazo gikomeye kuko abene gihugu nibo badesida utwara n'udatwara. Mu Rwanda rero murazi ko abene gihugu b'abanyarwanda babayeho mu mishi itandukanye. Murabizi neza ko hariho division y'abanyarwanda. Uwo mwanya hari abanyarwanda bako baricwa mu gihugu cy'u Rwanda, hari abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda kandi benshi bahunga buri munsi. So no kuvuga ikirere hariho ibintu u Rwanda rwakoze rubikora nk'ikosa kandi ruzi ngo ruko rurikomeza. Nico gituma rero ndakubwira nti
harabavye ku gihugu cy'u Rwanda, harabavye. Bariko rero baragerageza kwikoresha ijambo ry'Imana abanyagihugu babumvishe ko ukubaho kwabo ari inkotanyi, ukubaho kwabo atari inkotanyi bitokunda. Yani propagande nta kintu na kimwe inkotanyi zikora zitateguye. Hari abantu baravuga ngo iyi propagande ngo irikivahe yo kugwanya Imana, ngo iyi propagande irikivahe yo kutemera Imana, kugara amashengero. No, propagande ihari uyu mwanya barazi neza ko abanyarwanda hafi ya bose batabemera, sivyo? Umaze kubutemerwa n'umuntu mugabo ukamuremamo mu mutwe ko ari wewe uzotuma abaho. Ibi ni bimwe twababwira abanyarwanda, abantu bamaze bonyene gutahura systeme y'izi nkotanyi, baramaze kubona ko ari abantu badashobotse. Ni ukuvuga njyewe nami ndabivuga, u Rwanda ntirutowe n'abantu babifitemo ubumenyi, oya. Kandi nindi kosa Paul Kagame yakoze, yafashe abantu bose b'ibigogi abazana muri systeme yiwe ngo kubera bamwubaha bagira nte. Cyara ama speech cyangwa ama discours mpora numva y'aba bantu bavuga, ukumva neza ko ari kibazo gikomeye. Ikindi kintu intwaro ya President Paul Kagame yakoze nk'ikosa rikomeye, yafashe ifata umunyarwanda imwegeza inyuma. Yumvisha abanyarwanda ko kububakira abastade meza, kububakira umuji mwiza arico kintu kizotuma bamera neza canke bamwubaha canke bamwemera. No. Politike nziza niyo gushira umwene gihugu imbere. Ubunya kubiza kurima, kumwiza korora. Umunyarwanda barabujijwe kurima. Hari ibintu agiye numva byashinzwe na President Paul Kagame kugira ngo ibintu byose abarimi bazoze barabitora kwa Kagame. Urumva mu Rwanda nta murimyi arima, nta murimyi agira nte. So ibyo ni kubera iki? Kubera ko President Paul Kagame yamaze kubabahira amaboko imugongo. Bako baravuga ko, murabona abanyarwanda ntibavuga ko bafise intwaro y'ibisambo. Abantu bafise ibisambo, abanyarwanda batwawe n'ibisambo. Rero abanyarwanda bamaze kuguruka mu mutwe bakabona byo kuri bariko barahaguruka bakabivuga. U Rwanda ruzoba imbere kubera kumwe muko murabivuga kandi muko muragwanya zino ntera hamwe, bambe zino nkora amaraso, zino nkotanyi ziriko zirica abantu mu burere bwose. Abanyarwanda murimwo ntibacagura umuhutu n'umututsi, zinkotanyi zirica. Mumaze kubibona ko atari keso y'ubwoko. Nuko muratubona ngaha nimuze mudutuka ngo turi ntera hamwe ngo biki nibiki. No, twese keso zibwo two tugwanirira akarere muri rusange karonka amahoro, kabeho neza. Urumva peu importe nuko untuka canke iki, mugabo message yanje igushikire. So mukwiye kumenya ko amakungu yose yamaze no guhagurukira Kagame, yamaze guhagurukira izi nkotanyi. Nta hantu na hamwe bagifise bagicikira. So ni keso y'umwanya gusa. Je navuga ati ni keso y'umwanya gusa. So turabakunda cyane. Ayandi makuru ni mu mwanya. Hamwe utarakora sabone cyangwa subscribe ni mu gukore kugira ngo tubandanye tugirane twagura umuryango. Turabakunda cyane.